Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Onezime Dushimagize. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 ruheshi mwaka wa 2022. Kaze bakunzi ba RPA mukurikira amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 16 ruheshi isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi ukaba utwibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ubutegetsi kajya miryango apartheid muri Afrika y'Epfo ku banyeshuri barenga 600 bo mu gisagara ca Soweto. Muri ano makuru mbaje kumva amarusho n'ingorane zitandukanye zihanze abana b'abarundi mu makamba atandukanye bahungiyemwo ari mu bihugu vya kano karere. Mu makuru ajanye n'agateka na muntu nyene ngo kwicisha inzara abanyororo ngo ni icaha c'agahomera bunwa kiriko gishirwa mu ngiro na leta ya CNDD-FDD. Bivugwa n'urongo yishira hamwe hamwe agateka na muntu n'akabanyororo AFRODH akaba bishikije mu gihe haheze igihe kinini abanyororo bo mu mabohero atandukanye y'u Burundi bishwe na kigoyi. Muraja kumwumva muri ano makuru. Naye abakozi bo mu ntara zitandukanye bakorera ikigo cy'igihugu ENAB gishinzwe gukurikirana ibijyanye n'uburimi n'ubworozi mu Burundi basaba kuronswa agahembo kabo kariko karegereza amezi 6 kataboneka. Aya ni handi twabateguriye ni mukanyisa. Ano makuru tuyahere mu gisata c'intwari bereye biragaragara ko icivugo ca leta ya CNDD-FDD ataho gisana n'ivyikora umuntu afatiye cyane ku birori iyo leta nyene n'umugambo ikomokako badahengeshanya gutunganya irya nino mu gihugu. Uretse iminsi y'akaruhuko n'iminsi mikuru isanzwe n'amategeko ubu abarundi bamara iminsi myinshi cane ataco bahereza amaboko kuko baba bitabiriye ivyo birori mu gihe nyaminsi mikuru nyene itwara igishoja c'amafaranga ava mu kigega ca leta. Josiane Muzaneza abitugire ku muriri. Kuba leta hari ubuyita nkozi n'ururirimbo gusa kukaba nkako kuva mu ntango z'umwaka gushika uhere ibikorane n'iyindi myiyerekano yo kwidagadura vyama vyatunganijwe ku bwinshi kandi bikitabirwa n'abategetsi bose hadashizwe inyuma abanyagihugu isinzi. Uretse ko ivyo biza bisubiza inyuma politike y'igihugu yo kugiza umwimbu binatwara uburyo bwinshi bw'igihugu. Umve namwe ku minsi yose ya kane ya nyuma y'ukwezi izo nzego ziba zikoraniye mu masengesho bisigura ko ku mwaka bakorana iminsi 12. Akandi karorero ka hafi twobaha nakigikorane cy'iminsi 3 giheruka kubera mu ntara ya Ngozi bukeye haraye habaye iminsi mikuru yo kwibuka umuhisi president Nkurunziza hari kuva kwigenekerezo rya 9 gushika ku rya 11 ruheshi uyu mwaka. Inyuma y'iminsi 5 gusa abakozi basubiye ku mirimo ngabo bahamagariwe ubu naho mu ntara ya Muramvya. Ikibakoranije no kwigira imyaka 2 Evariste Ndayishimiye amaze ashikiriye ubutegetsi. Iyo myidagaduro nayo nyene ikazomara iminsi 3 no kuvuga kuva kuri uyu wa kane gushika ku munsi wa 6. Ibirori bitunganywa n'ubutegetsi buharubu hamwe n'umugambwe CNDD-FDD bukomokako ntawo bivuga ngo abiheze. Ico bikoze hambavu yavyo abarundi na cane cyane abategetsi batandukanye bakubitirwa kwitabira ibiganiro bitunganywa n'inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu wenye n'ubwiwe umukuru w'inama nkenguzamateka uw'inama nshingamateka ndetse mbere n'uburongoye umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Iyo minsi yose tudondaguye akazi kaba kahagaze mu gihugu kuko indongozi zose ziba zaherekeje canke zitabiriye ibikorwa vyatumwe ko nabo bategetsi. Eka n'abanyagihugu baba habera ivyo birori ntaco baheza ngo barekurirwe guhereza iminwe. Muri ico gihe cose umunyagihugu akenera gutunganirizwa muri ibi canke biriya ataho uko yaje kukubura umwakira. Hambavu rero uyu mwanya w'imfa gusa igihugu kiyatakariza n'uburyo butari buke burahatikirira. Kukaba nkako abo bategetsi hamwe n'abarongoye ibisata byose by'igihugu hadasizwe inyuma abajejwe intwaro bose baba bitabiriye ivyo birori. Muri bo hari ababa baherekejwe n'abapolisi canke abasirikare babagendanira. Bose bagenda bareruwe n'imiduga tawoshobora guharura ubwinshi bwayo, imiduga imwe igitoro kivuye mu kigega ca leta. Aha ntituvuze amafaranga y'urugendo baheza bagatekererwa kugira ngo ntibagwarire. Ayo mafaranga aharurwa mu miliyaridi n'imiliyaridi akaba aza yiyongera ku bundi bunyonyezi budasiba gukuba n'abategetsi bamwe bitwaje ko bayikoze ko mu guhera abanyagihugu ngo bakunde basidukane n'iyonka mu kwitabira ivyo birori. Arakoze Josiane Muzaneza mu gisata c'intwari bereye nyene basaba kuronswa agahembo kabo kariko karababa amezi 6 kataboneka. Abo n'abakozi bo mu ntara zitandukanye bakorera ikigo cy'igihugu ENAB gishinzwe gukurikirana ibijanye n'uburimi n'ubworozi mu Burundi. Abo bakozi bakavuga ko muri kino gihe bugarijwe n'ubukene. Inkuru twayiteguriwe na Ines Gakiza.
bose hamwe uko bari mu ntara zitandukanye abo bakozi b'ikigo ENAB gishinzwe amatohoza ku bijanye n'uburimi n'ubworozi bagera ku 170. Amakuru ava muri abo bakozi avuga ko kuva mu kwezi kwa Nzero uno mwaka w'ibihumbi 2022 atanumwe arahabwa n'igiceri ku mafaranga yiwe, ni mu gihe mu ntango z'uyu mwaka bari bemerewe guhembwa buri kwezi nk'uko bivugwa n'umwe muri abo bakozi. Haciye amezi 5 amaze kurangira kandi tukabona ko n'ubu kwezi kwa gatandatu ushobora guhera atataratubarira, nicyo gituma rero dushatse mu bidufashamo kugira ngo turabe yuko agahembo kacu cyangwa agaciro kabuti yoshobora kukaduha. Ibyo tuvuga ni by'umwaka nyine muhereye mu kwezi kwa mbere. Kera bahora baduha ako gaciro kabuti ku masezo, uyu mwaka wari ugizwe n'amasezo 3, ariko batavuga yuko yozera araduha buri kwezi, mugabo kugeza ubu twaririndiye turabura. Ingaruka zo guteba kw'iyo mishahara y'abo bakozi zikaba zirushiriza kuba umurengera, iruhande yuko ataco bakironka bafashisha imiryango yabo nta n'ukibizera kuko akenshi bafata amadeni bikanka ko bayariha. Guteba ko gaciro kabuti yaritera intambamyi nyinshi cyane cyane mu miryango no mu kibano, kubera babona umuntu aguma agenda agaruka avuga ko agiye mu bikorwa. Ufite abana ntaguma biteze ati papa ku mugoroba arazana ikintu ugasanga ariko araka amadeni inzoyisira igihe kiniki, rero haguma bitera umubano muke n'ubwizigirwa bakagabanuka mu babanyi kubera umuntu agenda kwaka ikinaka azi ko azogisubiza cya gihe cyagera ntashobore kugisubiza. Isoko ryacu aho muri ENAB rikamenyesha ko hari n'abatagishoboye kuvuza ababo, bagasaba umuyobozi w'ikigo ENAB kwikubita gashi akabagarukirako mu kubaronsa iyo mishahara yabo. Abo bakozi banavuga ko atari rya mbere bahabwa ako gashahara barinze gucumukura. Uruganda rwa RPA twarondeye Jean-Claude Ngwebu arongoye ikigo ENAB ntiyahakanye ico kibazo, ahubwo ahumuriza abo bakozi abamenyesha ko bagiye kuronka agahembo kabo ku munsi wa mbere uza. Tumushimire nawe nyene Ines Gakiza, umwe mu bajeje intwaro bo hasi muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura, aragizwe n'abanyagihugu kwiganzira ibombo ry'amazi rusangi. Kimwe mu byo bamwagiriza nuko amazi babwirizwa kuronka ku rugero rungana ahabwa ubwa mbere abahaye amafaranga wajeje intwaro. Ni nkuru tubaza Eroge Diveremesha. Uyu mutware yitwa Henri akaba ari nyumba kumya hitwa Uwingare muri quartier Ruziba zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Yagirizwa n'abarongoye kuba yikikamukiza mu kubatangisha amafaranga kugira bemererwe kuvoma ku ibombo rusangi, ibombo bahawe nk'ingabire na paruwase ya Ruziba. Uno munyagihugu waho aravyigana. Urumva ari amazi asanzwe yatanzwe na paruwase Ruziba. Wewe rero kweri iryo bomba ari kwirembewe yarangiza amahirwe yo kuba amahoro ufunguruzo arare ugaragerenge. Ubu rero cyafata kwe bari kwimukira abantu benshi bashasha, ubwishisha kabesha ngo patira ngo 600 abagashora tabyo babaza 600. Hampande y'ivyo abanyagihugu bo kuwingare bavuga ko ari na bamwe mu banyagihugu bishura ku kwezi amazi bakeneye, gutyo nyumba kumya Henri akabavomera bakaza batora bagenda. Utabikoze nawe ngo araheza akagogwa no kuronka amazi. Agashafata systeme ibindo nyinshi araza muhiriwe utoharura. Hamwe ibihumbi jana, hamwe 180, hamwe 200, kono sarota ndesa senani ni 250. Ikibazo no kurumva bose harabya mu bose ukatora murongo. Urumva cyagigarura gasayana gacha atoza mahera. Aho rero utagimwe yose kibuze ari amafaranga ukubura wizovoma uzoja kuvoma singi saa 6 z'umurango. Abo banyagihugu bavuga ko bagerageje gushikana ico kibazo kuri paruwase Ruziba yatanze iryo bombo kandi inatanga n'amazi, ariko ntivyakunda ko bakigwa. Muri kino gihe basaba abajeje intwaro batwara iyo mu nyumba kumi gukurikirana ivyo bintu kugira ngo babone agahengwe. Tumurondeye ngo agire ico avuga kuvyo yagirizwa n'abanyagihugu, nyumba kumi Henri yaduciriye ko telefone tumaze kumubwira ico twamuronderera. Nayo umukuru wa quartier Ruziba Omer Nkurunziza yatubwiye ko abagirije Henri arabamufitiye ishari n'inzigo. Mu makuru ajanye n'intwari ibereye nyene bene amatongo agera ku mahegitari 160 yegereye hari inyubako y'ingoro y'umukuru w'igihugu Ntare House ku mutumba wa Gasenye Kabondo muri komine Mutimbuzi Ntare ya Bujumbura. Baranegura imizibukiro leta itegekanya kubaha mu gihe bokugwa mu matongo yabo. Abanyagihugu bagasigura ko barazi ibiciro amatongo agurishwa ageze ko mu Ntare ya Bujumbura batabona iyo bazoja kuba mu gihe leta itobaha yandi matongo yo kubakamwo, ngo nkuko iyo leta nyene yavyemereye mu mwaka wa 2011, arico gituma basaba leta gushira mu ngiro ivyo yabemereye. Ubundi bo muri abo wene amatongo agera ku mahegitari 160 ari ku mutumba Gasenye Kabondo. Iryo tegeko rishasha rero baheruka gushinga
ritangira igiciro c'imiliyoni 5 kuri are umuntu afite parcelle. Rero twebwe turatangara rwose uravye impande yaho tuba abo duhana imbibe batari muri ico gice ca hegitari 160 are igeze hagati y'imiliyoni 15 na 20. bisigura rero ko twebwe hahejeje kuturungika ata hantu hegereye ngaho dushobora no kwiyumvira kuja kuko dushobora kuhagura. Hanyuma n'ahandi wanashaka hirya uja mw'itenga ari ni miliyoni 8, 9, 10. Ugiye mu za Kabezi ari ni miliyoni 6, 7, 8. Rero ntitubona kuri izo miliyoni 5 baduhaye kuri are iyo tuzoca tuja kugura mu gihe batoduha izo parcelle. Izo parcelle rero twari dufite n'Imana kuko aho barungika abo muri hegitari 40 hariho icegeranyo kuko bahariye umuhuza yagiye hagati ya leta n'abenegihugu, hanyuma barumvikana leta iremera yuko niyo yadushikira natwe muri kiriya kibanza izoduha amaparcelle. Rero twogira Imana bakaduha izo miliyoni 5 ikaduha n'utwo duparcelle kuko batanga duto umuntu yoca yongereza kuko batanga metero 15 kuri 18 n'inusu. Umuntu agize Imana bakaziduha ugatuma umuntu aronka hatonya mugabo akaronka aho yubaka. Nayo ahandi turiko turaraba benshi bari mu marira kuko dufise ingorane kuko amategeko ntari karubahirizwa. Iyo amategeko atari karubahirizwa rero duca tugira amakenga arenze ku vyerekeye ingene tuzobandanya tubaho ejo na hirya y'ejo. Ubu akaba ari umwe mu banyagihugu bene amatongo agera ku mahegitari 160 ari ku mutumba Gasenyi ya Kabondo. Tumira amateka dutandukire igisata c'agateka kazina muntu. Erupeya. Leta nijeje kugaburira abanyororo nayo kubicisha inzara ngo nicaha c'agahomera bunwa. Ivyo bishikirizwa n'uburongo yishiramwe ya PDH rihana agateka kazina muntu n'akabanyororo. Pierre Claver Mbonimpa avuga ko ivyikena gifungurwa mu mabohero y'u Burundi byatanguye kwibonekeza umwaka wa 2015. Mumukurikire. Ibifungurwa byo mu mabohero y'amafaranga mu bisanzwe leta yama yatekanije ikayaha ubuyobozi bujejwe amabohero, hanyuma ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero nibwo buja burasubira abanyororo. Niko vyama bigenda kuva na cyane rindi. Mugabo rero ico kibazo c'ifungurwa zibura ku banyororo ni ibintu tumaze iminsi tubona vyisubiriza. Mugabo mu myaka yahera n'ukuri ibyo bintu ntavyo twabona, naho byaja ngo birabuze ni hamwe ababizana baba batevye gusa kubishikana haca nk'umunsi w'iminsi 2 bagaca babishikana canke naho bitevye ubuyobozi bw'amabohero bukabona hazogera igihe bamare iminsi nk'indwi yaco bitarashika baca batwirukira twebwe amashirahamwe ati nyabura nimutabarize murabe abanyororo baragomba kubura ivyo bafungura. Twebwe n'ukuri twariruka tukagira ivyo dushoboye byose izo mfungurwa zikaboneka mu kurindira yuko abadandaza bijejwe babishikana, mugabo ntivyamara iminsi nk'iki gihe. Ivyo bintu bitanguye cane cane kuva kuri CNDD-FDD kandi kuva cane cane 2015 niho ico kibazo dutanguye kukibona kidakisubiriza. Pierre Claver Mbonimpa avuga kandi ko ibifungurwa leta ishaka kugurisha kw'ishamwe mpuzamakungu PAM yobiha abanyororo batanguye kurwara igituntu kubera inzara, hama igasubira ku mafaranga yayisanzwe itanga kugira ngo ibagaburire. N'ubu nyene Petero Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe ya PDH. Ariko yaje nkagira nti ubwo nube gito n'ukuri bwa leta kuko n'abadandaza bajya ngo bozanye ibyo bifungurwa naho babigurira nta bihari. Murabona leta rero yose ibidandaza byose by'abanyagihugu yarabikuze ishira hamwe, none bagomba kubidandaza ngo kuri PAM. Jewe nyagira nti nyabura nibafata ibyo biharage bijya bigori nakare nta kindi bahora baha abanyororo, ibyo by'abazifire abanyororo hama amafaranga bahaye ubuyobozi bw'amabohero baheze bayasubire ko bayatware. Nayo ubundi rero tugira tuti ni umugambi bafise wo kwicisha abanyororo inzara. Mwabonye ayo batanguye gupfa kubera igituntu, nta kindi giteye igituntu atari gufungura nabi. None twebwe twagomba dusemerere abandi badufashe tubwire PAM nkiguye zijyanja bijya bihage na bijya bigori babishira abanyororo bariko barapfa n'inzara, naho tuzi n'abanyagihugu bariko barapfa n'inzara. Nicyo kimwe n'umuntu ababoshwe kwigisha umuntu inzara rero umubujije kuja kwa muganga kandi kwivuza. Nivyo byose twovuga yuko ari ibyaha by'agahomerabunwa.
ivyo rero Pierre Kavembo Nimpa akaba bishikirije mu gihe haheze imisi hibonekezekana ry'ibifungurwa mu mabahera atandukanye y'igihugu kandi bikaguma vyisubiriza ntibitorerwe inyishu. Nari nababwiye mu ncamake y'ano makuru kw'igenekerezo rya 16 ruheshi isi yose irahimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi washinzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu 1991 ukaba wibutsa ubwicanyi bwakozwe n'ubutegetsi kajyanisha imiryango apartheid mu mwaka w'1976 ku banyeshuri barenga 600 bo mu gisagara ca Soweto muri Afrika y'Epfo. Amashirahamwe mpuzamakungu yahavuye yaragira urunani ahitamo iyo tariki ngo uwo munsi wiswe w'igitambara cera akaba kandi arakajya ko gusaba abarongoye ibihugu vyo muri Afrika kugwanya bidatevye ubukene butuma n'imiburiburi umwana umwe yitaba Imana uko amasegonda ataheze. Uyu munsi rero ushitse ariko mu gihe abana b'abarundi baba mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Uganda babangamiwe n'ingorane zitari nke. Eric Niyonzima arongoye ishirahamwe Refugee Children Bible Study Ministry avuga ko igice kitari gito c'abo bana bataronka uburenganzira bwo kuja mw'isomero abandi nabo bitaborohera kwivuza. Dukurikire Eric Niyonzima arongoye ishirahamwe Refugee Children Bible Study Ministry. Refugee Children Bible Study Ministry ikorera mu makambi yo mu karere, anatanga akarorero nk'amakambi atatu yo muri Uganda, ikambi ya Nakivale, ikambi ya Gwamanja, ikambi ya Chaka, aho abana babayeho nabi bari mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni w'abana bo mwibarabara, abo bana bari hagati y'ijana n'amajana abiri, kandi abo bana bakaba barahevye amashuri bose, aho mbere bamaze kuja no mu ngeso mbi nko kunwiyayora mutwe no kwiba. Umugwi wa kabiri nuwo abana bashasha mwiyo kambi, abavyeyi babo batararonka vyangombwa, bamaze hagati y'indwi imwe n'imyaka ibiri. Abo bana barahevye amashuri ntibiga, kandi ugasanga ni nabo batunze imiryango yabo biciye mu gusabiriza se baronse bakeza bakazanira abavyeyi babo bagasangirira hamwe. Umugwi wa gatatu nuwa abana bava mu miryango ikenye, ariko bobo barafite ico batandukaniye ko niyo yindi migwi ibiri, kuko bobo abenshi baraja kw'ishuri, amashuri y'intango, mugabo iyo bahejeje amashuri y'intango biragora ko babandanya amashuri yisumbuye, kuko amashuri yisumbuye biragoye ko impunzi yo mu Uganda imwe mu makambi yoshobora kurihira umwana amashuri yisumbuye iyo hatabonetse amashirahamwe yandi ashobora kubafasha. Hama ku bijanye n'ubuvuzi hariho ibitaro nka hose muri ayo makambi, mugabo kuvuzi bubayabaye, ariko igihe bikenerwa ko bakorerwa nka transfer niho bigorana, kubera ko biragusi bose baronka ayo mahirwe, n'abayaronse nabo bakayaronka vyagoranye. Muri rusangi nizo ngorane twasanze muri amakambi y'impunzi. Mw'ikambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania abana barabangamiwe n'umugwi w'abantu babakura mw'ikambi bakaja kubagurisha inyuma y'ikambi aho bakoreshwa nk'abaja. Abo bana ngo batwagwa abavyeyi babo batabizi, mbere abo bavyeyi bakaba bamaze ikiringo kitari gito batazi nimba abana babo bakiriho canke barapfuye. Ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Umugwi w'abakora urudandazwa rw'abana mw'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ugizwe hanini n'abava hanze y'ikambi, ariko abo basanzwe bafise abo bakorana mw'ikambi batwara abahungu n'abigeme. Abana bakunze gutwara ni cane cane abafise kuva ku myaka 14 kuduga gushika kuri 18. Abakora urwo rudandazwa bagenda bahindura umukenyuro kugira bikunde basohora ikambi abana baronse. Uyu numwe mu mpunzi zo mw'ikambi ya Nduta. Abo bantu barakaniho mugabo bobo barahinduye ingene babikora, kare nibo bashika kubitorera, ariko bagira aho babategereye baraba uwo batuma umwe mu baba bari ngaha nyene akaba ari wagenda basiriye abandi batari base nyene bagasa bagenda. Isoko ryacu rimenyesha ko ari abana baba batorotse abavyeyi, cane cane ko bo baba babona ko bagiye kuronka akarusho hanze y'ikambi. Oya nta na gatoya baba bavuganye n'abavyeyi babo, baba bana barinyegeza kuko baba bananiwe n'ubwo buzima, hama baba n'abo bantu ntibashobora kuvugana n'abavyeyi babo kuko barazi yuko baba batwaye mu makosa. Iyo bashitseyo ubuzi bakora buratandukanye, n'ubuzi kandi bubavuna, akenshi mbere bagakorera ubusa. Abo bana ntibaheza ngo borohereze kuko benshi cane bagira ibibazo bitandukanye. Bamwe iyo bashitseyo barahikora, iyo bakoze bagakorera ubusa bagaheza bakagaruka bikoreye amaboko. Gushika ubu rero hari abana bamaze igihe kirekire bagiye, abavyeyi babo bakaba bararize barihanagura. Hariho n'umuntu atamenya ko bakirari kuko badaheza ngo basubire kugaruka, gusa ntawe uramenya ati baba baratakaye canke ntibatakaye. Abavyeyi babo baguma biteze ko bazogaruka. Amakuru dukuraho muri iyo kambi ya Nduta avuga ko hari abana baba barajanywe mu bisagara
ntara bitandukanye. Ivyo hafi y'ikambi ni nka Kibondo na Kasuru hamwe n'ibiri kure y'ikambi nka Mwanza na Dar es Salaam. Abo bana bakoreshwa cane cane mu buzi bwo mu nzu canke inzu zakira ingenzi. Bamwe mbere nk'abigeme ngo bo bakoreshwa mu bushurashuzi. Mu ruganda rwa radio RPA ntiturashobora kuronka abarongo ishirahamwe HCR kugira tubabaze ko hari ico boba bazi kuri urwo rudandazwa rw'abana b'impunzi. Tumushimire na Emmanuel Niyungeko mu gisata c'indero ngo uburyo buke igitigiri kinini c'abanyeshure hamwe n'inyigisho zidakwiye zihabwa abigisha ngo biri mu ngorane zihanze inyigisho muri kaminuza y'u Burundi. Zimwe mu nyishu zishoboka zaratanzwe mu nama rukokoma y'indero itegekanije kurangira kuri uyu wa kane. Emile Nibasumba yabiteguriye. Leta yategerezwa gushiraho umugambi w'igihugu w'indero kubwa Yves Ndayikunda mu kigo yashikirije kijanye no kongereza kanovera mu gisata c'indero. Uwo mwigisha wo muri kaminuza yasavye kandi ko hoshigwaho ikigega c'igihugu c'ubushakashatsi. Atabushakashatsi kubwiwe iterambere mu gisata c'indero riguma rihobahoba. Kubwa Dr Yves Ndayikunda ico kigega c'ubushakashatsi kirahari mu bihugu vyinshi vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nka Kenya, Uganda, Tanzania hamwe no mu Rwanda. Ico kigega gituma hadahabwa amafaranga amakaminuza ya leta gusa. Amakaminuza yaba ya leta canke y'abigenga ngo acamera nk'ayarushanywa kugira ngo ahabwe amafaranga yo kugira ubushakashatsi avuye muri ico kigega. Ivyo ngo bica bituma kanovera kiyongera mu ndero. Ugutunganya inyigisho kubigisha no kubashakashatsi navyo nyene biri mu vyo Dr Yves Ndayikunda yasavye ko vyokorwa muri iyo nama rukokoma y'indero yatanguye kuri uwa kabiri. Kubwiwe muri kino gihe bimwe mu bihanze inyigisho kaminuza nikena ry'abigisha baronse inyigisho zo kwigisha muri kaminuza. Ubushakashatsi busa n'ubudahari mu makaminuza mwamwe, ingorane y'inyubakwa, igitigiri kinini cy'abanyeshure gituma badakurikiranwa neza hamwe no kudahuza itunganywa ry'ivyigwa n'ubwoko bw'ubuzi buba buri mu gihugu. Kubwa Dr Yves Ndayikunda igikorwa cyo kongereza kanovera mu ndero nico kwamiza ko kandi ngo gikorwa n'impande zose zikorera mu gisata c'indero. Ibikwiye gukorwa vyose kugira igisata c'indero gitera imbere bitegekanijwe ko bishigwa hamwe bigaca bishikirizwa kuri uwa kane, umunsi wa nyuma w'inama rukokoma y'indero. Arakoze Emile Nibasumba. Tumira amateka utandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe ikigabana ko hambere. Muhigabana ko hambere cyo kuri wa 13 ruheshi tubayagira ibijanye n'umuco ujanye n'imyambaro zaho hambere. Isano riri hagati y'izo nyambaro zo hambere n'izubu n'ingene zagiye zirahinduka ni imwe mu byo batumire bo muko hambere baza kutuganirira. Ikiganiro mu gishikizo na Marie Ange Irakoze. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha amakuru ba RPA n'imisi yose ya kane. Ndabaramukije amahoro nshuti namwe bakunzi ba RPA, nkuko mwamaze kuvyumva uyu n'umwanya w'ikiganiro ko hambere. Inyambaro kubashinga ntahe n'abafasoni hamwe no ku misore n'inkumi ni bimwe mu vyaranga imico n'imigenzo yaho hambere. Ivyo navyo bikaba vyategwa n'urugero uwambaye yabagezemwo, eka mbere rimwe na rimwe bikanava ku gikorwa yabashinzwe mu gihugu. Uyu munsi ariko ibijanye n'inyambaro vyagiye birahindagurika bivanye n'igihe tugezemwo, ibituma bamwe babona abandi nk'abataye akaranga mu gihe kurundi ruhande hari ababibona nk'iterambere. Mbega vyo babiva kuki? Ni iyihe inyambaro ibereye uyu munsi? Hoba hari ubudasa mu nyambaro z'abaho hambere n'iz'uyu munsi? Ivyo ni bimwe mu vyo tugira turabire hamwe mu kiganira ko hambere cyo kuri uyu wa 16 ruheshi. Abatumire bacu ari bo Luc Eric Nduwimana yanonosoye ivya kahise hamwe n'umukurambere Pascal Bitsitara nibo tugiye gusangira ijambo. Kuri mikro muri kumwe na jewe Marie Ange Irakoze, ndabahaye ikaze. Ndasubiye kubaramutsa. Ukwambara impuzu mu Barundi baho hambere si ikintu camyeho. Kera abarundi bagenda menya, ariko buke buke ngo bagiye bariyungunganya uko bashoboye kugira bashobore gufuka isoni, nkuko tuvyiganirwa na Luc Eric Nduwimana yanonosoye ivya kahise. Mu bijyanye n'inyambaro abarundi
icyo bavuga bwa mbere ni uko batanguye kwambara bateze. Ni ukuvuga ngo iyo tuzanye ibintu bijyanye no kwambara ni muri bimwe twita mu gifaransa ibintu bita civilisation. Abakera ba mbere bo bagenda menya nta n'umwe yambara icyo ni igice cya mbere cya kera aho babayeho batambara. Haragera igihe rero batangura kwambara impuzu z'ibiti zaba zikozwe mu biti by'ibivumu n'imimanda, barazomora bakomora ishishwa by'ibyo biti bakabikoma, ni ukuvuga kuzikubita kuzihonda bakoresheje imanza. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe kwari kugira ngo iyo mpuzu yorohe. Murumvise ko abarundi buhoro buhoro bahavuye baronka impuzu bambara, impuzu bikoreye mu buryo bari bahambije ico gihe. Inyambaro rero ngo zari zitandukanye bivanye n'ico umuntu ajejwe mu gihugu, vyavana kandi no ku mikoro y'umuntu. Uretse ivyo, Luc Eric Nduwimana anavuga ko abahungu n'abigeme bageze mu myaka yo kwambara batambara kumwe. Kera mu Burundi inyambaro y'abarundi baho hambere twoyifata mu bice bitandukanye, novuga nk'ibice birenga 4. Igice cya mbere ni inyambaro yambagwa n'abari mu butegetsi, novuga mu ntwaro mu gihe c'ibwami, abami, baganwa, abatware. Hakaba ni inyambaro yambagwa n'intore canke abahizi bagwanira igihugu. Hakaba n'igice kigira kabiri cyambarwa n'abarundi basanzwe, naho nyine hazamwo ibice bibiri, abarundi bifise n'abarundi babakene. N'igice rero kindi cya nyuma c'imyambaro yambagwa n'abatimba. Murumva ko ari ibice bitandukanye kandi byose byaba bifise impamvu bambara gutyo. Hariho rero itandukaniro mu nyambaro z'abahungu n'iz'abakobwa. Mu by'ukuri abahungu bambara utwo twokwita nk'utubindo, mu gifaransa bita kashese. Abo baba abahungu b'abasore, baba abahungu bamaze gera mu bigero, ni ukuvuga ngo iyo akuze co kimwe n'umukobwa hari igihe hagera ko bambara igihe batanguye kubona ko hari ibimenyetso bigaragaza ko amaze gukura nk'ubwakwaha cyangwa ibindi, cyangwa umuhungu iyo amaze kumera ubwanwa, niho batangura rero kwambara utwo tuntu. Ariko muri uko kwambara kwabo ko ari gutandukanye, umuhungu we yambara ko bwa mu rukenyerero, ariko umukobwa we yaradoza gatonya ariko atagejeje ku mabere. Izo nyambaro z'abigeme ngo zari zifise insiguro, byafasha gukurikiranira hafi uko uwo mwigeme yigenza. Mutumire wacu amenyesha ko bamaze kubaka ingo abahungu n'abakobwa baca bahindura inyambaro, naho nyene zaguma zitandukanye. Abantu bashobora kwibaza bati kubera iki none batavuka amabere? Tuzi mu mico y'ikirundi ko atamukobwa canke umupasoni umugore agendeza amabere hejuru. Byari bifise insiguro yabyo, kuko bwari uburyo bwo kugira ngo bagenzure, basuzume canke bakontorere umwana w'umukobwa ko akiri muzima, atiyononye, atakibazo yagize. Ni ukuvuga ngo igihe yatwara inda kubera baba mu mabere bihinduka, niyo mpamvu nico gituma cyatuma batabakundira ko bambara ngo bafuke hejuru ubwami. Iyo bamaze kubaka naho nyine haraza itandukaniro hagati y'inyambaro y'abagabo n'inyambaro y'abagore. Iryo tandukaniro nuko umugore iyo amaze kubaka, ni ukuvuga ngo hari imitamana yambara akawambara hejuru, hakariho n'uwundi wo hasi. Ico gihe rero byari bimaze gutandukana na bya bindi by'abakobwa bakiri inkumi. Mu gihe umugabo amaze gukura kubaka, wewe yambara umutamana mugabo ufise ipfundo hejuru, akambarira ku kabindo kakandi ko mu byari bitandukanye rero mu myambarire yabo. Naho rero izo nyambaro zitari zishemeye cyane ku barundi bico gihe, indero n'urufasoni vyari bihari, ni kimwe mu vyatuma haba kubahana. Umukurambere Pascal Bitsitara we avuga ko aho hambere hari umuco wa kirazira watuma atawubahuka uwundi bivuye kuri izo nyambaro. Ku mpuzu z'igiti abahungu bambara nabo nyene impuzu z'igiti, abakobwa nabo nyene bakambara impuzu z'igiti.
mugabo nobona amashono ntiyaramwe abakobwa barambara gushitsa hepfo gatoye ku mavi mugabo abagabo bambara utubindo utwo bita utubindo dupfuka gusa igitsina hanyuma rero niko bambara kera pe nego rero ndabikubwije ukuri kuko hariho ibihano bihanitse wihenze ukabata umukobwa ku ngubu cyangwa ukagira gute warahanwa no kwitwa iki kuko hari discipline ihanitse barubahiriza cyane buke buke abarundi bagiye barahindura inyambaro barageraho bambara impuzu zitari izikozwe mu biti eka mbere barambara nk'ahandi hose ku isi ari navyo bikiriho n'ubu ni kuki none abakino gihe hari izo bambara bagafatwa nk'abataye umuco kandi aho hambere twumvise ko banagenda menya inyishu ni mukanya ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu. Luc Eric Nduwimana yanonosoye kahise avuga ko umuco ufatiye ku kungene abantu baba biyumvira muri ico gihe ivyo rero ngo bigenda birahinduka bivanye n'ibihe igihe cyo kwambara ntibikwize hose ngo cararenganye mu Burundi. ukuvuga ngo burya umuco wubakiye ngena abantu bafata ibintu mu gihe kanaka ni ukuvuga ngo icyo bita la socialisation ingene mu mwanya kanaka abantu hari ukuntu bafata ikintu bakagishyira mu mutwe bakacingiza mu bwenge no mu bwonko bwabo no mu mibereho yabo bakagifata nk'igisanzwe n'igihe kanaka abandi uhura batagifata nk'ibisanzwe ico gihe abantu bagenda gusa niko aba bose bari babaye ico no kwita societe y'ico gihe ivyo yumva yemera byari bimeze hagera igihe rero barabitambuka barabirenga bageraho bambara bakikwiza uno munsi rero iyo ugarutse ukaza kwambara utikwije gusaba izindi nguvu ko abantu bose bazotahura ko kutikwiza ari ibintu bisanzwe iyo bitarasanzwe abantu batarabishyira mu twero ngo bafate ko ari ibintu bisanzwe wewe bagufata nk'umuntu ari inyuma y'umurongo icyo bita marginal mu gifaransa ni ukuvuga ngo uno munsi rero kwambara utikwije abantu cyangwa sosiyete ntirabyakira nicyo gituma bakubona nk'ikivumu ubona umuntu wese iyo yambaye atikwije bose bamurapa ijya muntu afise indero akayisonera aba mu bantu ni ukuvuga ngo rero sosiyete y'ubu itandukanye na sosiyete ya kera kandi hari ikindi hari ibintu bijyanye n'inyigisho ziba zitangwa n'abamenyeshamana kera biratandukanye n'iby'uno munsi ni ukuvuga ngo bo babigisha kwambara ukikwiza ugahura rero bice byinshi bigizwe n'abantu bakurikirana izo nyigisho ahatandukanye haba mu madini kipotestani canye ya katolika canye ya kisilamu bose bakigisha kwambara ukikwiza ariko iyo ugarutse rero wewe ukaza gukora ibitandukanye n'ibyo abantu benshi bumvira mu maekereziya mu misigiti no mu mashengero ucuba umuntu asa n'inyuma n'uwatangiriye umukurambere Pascal Bitsitara we avuga ko abarundi bafashe nabi ivyitwa iterambere kubera hatakibaho kirazira no guhana abitwaye nabi imico ijanye n'inyambaro yagiye iratituka uwo mukurambere ashira ikosa hanini ku bavyeyi ariko ntakubesha ndarambabarira mugabo si jewe niko bimeze abakenyezi nibo bica abakobwa babo umuco watakaye mu bavyeyi kuko ntibigeze bagomba gukurikirana ngo bagumye ka karanga ka kera baca bakurikirana bo uko abana bariko barabakwega babazana baca novuga nti baciye badebukirwa bagira intege nke abavyeyi abana barabakwega babazana muri ivyo bishasha aribagirwa rero vya kera ngo n'ibisirimu atwishwe n'ubusirimu gusa wawundi ati ubusirimu n'ubusazi iyo uraye byinshi bica bicika ibisazi mugabo byose urabona ugira ngo uravuga ngo tureke ngo dukora ngo n'abandi bose siko bameze none abandi ugasanga hariho n'imvugo zigoye ubwo ngo umwana wacu unazoronka umugabo atambaye nk'abandi ugaca rero wumva bizana ibintu bibi cyane twakurikiye nk'intama ntitwagombye kugumya akaranga kacu twakurikiye gusa ibigezweho twibagiwe
bakibagirwa ibyo twahorana ba kera. N'ikindi naco urabona kubera ingwano nyinshi zagiye ziraba n'ingwara nyinshi nta basaza bakiriho. Urwaruka gusa urabona ko arirwo rugize isi yose. Abasaza baraheze nta bakiriho kugira ngo bagumye kakaranga bongere baze barasukamwo amazi bakamira. Hanyuma n'ubuyobozi butegetsi ntibubishiramo ingufu barabareka ngo nijurire. RPA ni ijisho ni ugutwi ni ijwi ry'abanyagihugu. Nubu ikiganiro nako hambere tukaba turiko turabira hamwe ibijanye n'inyambaro mu Barundi baho hambere n'ubudasa buhari uyu munsi. Luc Eric Nduwimana arahamvye umutumire wacu wundi uwo yanonosoye ivy'akahise yibutsa ko Abarundi bamwe biyubashe gukuraho kirazira ngo nico catumye imico mu vy'imyambaro itituka. Luc Eric Nduwimana anegura ko nabofashije kuzigama nyamico nabo nyene bayitaye. Mu by'ukuri mu mico y'ikirundi abarundi bamye barangwa n'urupfasoni barangwa n'ibanga no kubaha no kwiyubaha. Mu gihe rero umaze kugenda mu muco wo gutakaranga yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa akambara imyambaro tubahisha itamwubahisha cyangwa yubahishe ababyeyi yo cyangwa yubahishe umuco w'igihugu, ico gihe abamaze gutakaza akaranga urumva ko atawobi. Ikindi burya ntabwiza bw'umuntu ari umuntu aba mwiza iyo yambaye, umuntu abegwa iyo yambaye, n'ubwiza bw'umuntu ahenye n'ubu. Ico kibazo rero uno munsi societe uno munsi ifise bakuyeho kirazira niyo yamye itunga igihugu, niyo yamye itunga Abarundi, niyo yamye ituma umuntu agira ico yubaha. Iyo rero tiyubashye ngo wubaha abana wabyaye, ngo wubaha abakuvyaye, ngo wubaha uruta n'abakuruta, ico gihe urumva ko bikaba ari byiza na gato. Inyambaro no munsi zidahuye n'umuco n'akaranga k'Abarundi, reka mfatire ku bakiri bato nko ku basore usanga hari inyambaro bambara mu by'ukuri ugahura nta rupfasoni rurimo. Ipataro yayikoroye igeze munsi y'igisusu, impuzu yambariye ko munsi gahuze ko munsi niko kari hejuru kagaragara, kiyumvira biyapfuma yisiga iyo pataro ahubwo akaza yambaye ako kuko niko abashatse kugaragara. Bisanzwe mu mico y'ikirundi umuntu ahisha ubwamba. Umwana w'umukobwa arambara kibagirwa yuko yibagiye hari impuzu zimwe yibagiye akambara akantu ku buryo hagize ikintu afise mu ntoki cyomukorokana adashobora wenyene kunama ngo agitore, ku buryo adashobora kurira muri bisi bimworoheye. Kiyumvira ngo none uyu mwana w'umukobwa izi mpuzu yazambaye atazibona. Urumva ko ivyo bintu atabuntu atarufasoni birimo. Kibabazi kandi kinateye n'isoni nuko uhura harimo n'abagore banyinabukwe b'abantu uhura nabo bambara kuko ikiyumvira kandi cyakabaye cyiza cyakagombye kuba urugero rukahera hejuru mu bategetsi mu barongozi nabo ugahura bambara nabi, abakagombye kubahiriza ya nyambaro nibo banabyica. Nayo umukurambere Pascal Bitsitara asaba abavyeyi na leta kuvira hasi umuco mu bijanye n'inyambaro kuko kubwiwe vyose bipfira mu miryango. Uko bimeze uko byobandanya nuko leta yobishiramo ingufu igashiraho amategeko amabwiriza, hanyuma urenganya iki agahanwa bikaboneka, hanyuma bigahera mu miryango bakibwira imiryango ati ntihagire umwana wanyu ava mu rugo ameze kuno yambaye kuno. Umuryango bazobona uri mu ivyo bintu bazowuhana, bazotanga amande, bazowufunga, kuko igihano kirafasha cyane mu kugarura umuco. So gituma itegeko ririho urirenganye rero ngo nta unesha leta, urenganye amategeko ya leta urahano. Leta no yarikwiye gushira ingufu ikigisha cyane imiryango, abavyeyi bakaba aribo batangura ubwa mbere. Ntushobora kurengana inzu yacu urugo wambaye ukuruku, twebwe twomerwa nabi mu gihugu. Abavyeyi bakabikaramwo bagakarira abana, ivyo byo kuva yuko babahohotera oya no kugarukana karanga n'ugarukana umuco, kuko utabikazemwo ntacyo wowe uri kurakora, ntibace babona uburemere bwayo. Hanyuma bagafata ingingo mugabo babanje kubivugana n'abana mu rugo. Nuko rero ibintu byogaruka mbona ko byogaruka. Akaba ari no ngaha dusozerereye ikiganiro ako hambere cyo kuri wa 16 ruheshi.
ikiganiro nk'uko mwabikurikiranye cari gishimikiye ku bijanye n'inyambaro z'abarundi kuva aho hambere n'ubudasa buri hagati y'inyambaro z'abo hambere n'uyu munsi. Dushimire abatumire bacu aribo Luc Eric Nduwimana yize ivy'akahise hamwe n'umukurambere Pascal Bititara ku bitari bike batuyagiye. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri micro, ndabikebanure ndabifuriza amahoro ahiwanyu naho butaha. Cari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Tumushimire Marie Ange Irakoze, tubashimire namwe mwakurikiye no makuru, shimire n'abagenzanje batorokanije hamwe nabo mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikira tankomanga. Bonezime dushimagize nabashikirije ndabasezeye nayo kwiza kororaniko.